hari indoto nyinshi mufise zidashobora gupfa zibaye, hari n'indoto z'Imana mufise musengera Imana itazobashikanako, kuko Imana igomba kwiyasura yuko izogushikana kuri izo ndoto yabanje kukwambura ibintu bimwe vya kameremere bikubwira ngo niwashika muri ziya ndoto ngo bataniwona. Hari abantu bavuga ngo shanga Imana ngo izonkoresha tungu naho batanyemera ngo bataniwona. Reka nakubwire ucibaza ko bazokubona nta n'uzokubona. Imana izobanza igucinyize gatoya, ibanze kunyegeze, kuko nikeneye kugukoresha ngo bakubone, ikeneye kugukoresha ngo bayibone. Yoyo apana wewe. Yesu ashimwe. Hariho equilibre Imana ishiraho hagati y'ivyigushikanako n'ivyigukoramwo, hagati y'ivyigushikanako n'ivyigukoramwo Imana irashiraho equilibre. Hariho abantu bazinduka bakishikana ku bintu bagasayangana mu mwanya muto bakazimangana, kuko bashitse ku bintu bikomeye, bagira ingufu zikomeye, ariko kandi badahinguwe bikomeye. Absence y'igikorwa c'Imana mu buzima bwawe n'ubwanje muri uru rugendo, nimba ataca Imana ikirakora muri twebwe, success yose Imana izogushikanako izoba nuisible, izoba catastrophique, izoba ibara kurusha izoba profitable. Nico gituma dukwiye kuryohererwa Imana igitevye kuduha ivyo tuyishaba byose. Yesu ashimwe.